Ibi rero bijanye n'ivyaranguwe muri kino kigo, turafise inzego zashizweho hisunzwe amategeko, inzego twashizeho dufashijwe n'abahinga mu vyo gutanga akazi. Turafise abajejwe rero gukurikirana ubuzima bwa misi yose bw'iki kigo. Kubiraba rero urunani mpuzamasendica COSESONA nago nyene ntigwareza amaboko. Musanzwe muzi ko amasendika afise ivyajejwe no gufasha leta gushira mu ngiro imigambi ijanye n'akazi, gufasha gukebura ndetse gufasha no guharanira inyungu z'akazi no gukora ako kazi. Ibi rero nivyo vyagumye bituranga muri uyu mwaka. Twaragerageje kubikora aho bishoboka, na cane cane duhereye ku mugambi nyamukuru ujanye no gutorera umuti ikibazo kijanye n'ubusumbasumbane bw'imishahara. Ko musanzwe muzi neza ko ihuriro ry'amasendika COSESONA riri mu byatanguje urugamba, ndetse rikaba ari naryo ryari rifitanye amasezerano yo kuwa 10 kwezi kwa 4 mwaka wa 2015 yatomora neza, yatanga urupapuro rw'inzira gwerekana ingene leta izozirashira mu ngiro bijanye no gukosora ubusumbasumbane bw'imishahara. Twaje tubana yadufashanya n'andi masendika yose kugira by'ukuri ibijanye n'itunganywa ritari rimeze neza mu by'imishahara ibone kugenda neza. Turizeye rero nkuko nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yaraye aturemesheje ko ibijanye n'ishirwa mu ngiro ry'uwo mugambi bigiye kuzoba mu misi ya vuba, kuko uyu munsi intambwe isigaye ari iyo kwiga kongera bakemezwa amategeko yo gushira mu ngiro uyu mugambi wamaze kwemerwa na leta biciye mu nama shikiranganji iheruka kuba. Turizeye kandi yuko ku bindi bikorwa bindi twagiye turarangura, cane cane bifatiye ku migenderanire hagati y'ubushikiranganji, vyotera intambwe gusumba, tugashira imbere kuza turayaga igihe cyose hari bitagenda neza, na cane cane ko dufise umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu kazi uduhuza twese. Tufatire n'akaryo ko kuwushimira kuba waciye ufata iya mbere ukicarira ivyari bidutandukanije gushika turose inyishu biciye mu masezerano y'umwumvikano yavuye aboneka. Amasezerano biboneka ko twifuza ko aho bigeze tworaba ibijanye n'ishirwa mu ngiro ryayo aho bigeze, kugira by'ukuri dushobore kubandanya dutsimbataza umutekano mu kazi, gutyo n'umwimbu ubone kwiyongera. Muri uyu mwaka rero COSESONA izobandanya gukorera ku migambi nyamukuru yo gushira imbere kuja inama n'ingingo no guteza imbere abigisha biciye mu kubasaba guhindura ingendo, kuko umushahara wonyene ntushobora gutunga umukozi. Tuzobandanya tubahimiriza gukora iyindi mirimo ishobora gufasha mu bijanye no kongereza amikoro. Kwama uzeyinze ku mushahara gusa ntibishobora gutuma umuntu abaho neza nk'uko avyifuza cyangwa atunga umuryango wiwe. Uyu mwaka kandi turifuza ko woba umwanya mwiza wo kugira ubumwe mu masendika, ubumwe bukomeye hagati y'amasendika na leta, kugira ivyaguranye bakarize bisubire kugorana. Turiyemeje kuzoba abambere bashira imbere ibiganiro, kuja inama n'ingingo igihe cyose hari bitagenze neza, kugira by'ukuri ibijanye n'ivyo dusaba turekuriwe n'amategeko dushobore kubishikako. Ni inama iduhaye akaryo ko kwakira ku mugaragaro amasendika mashasha yinjiye mu runani COSESONA, ni SIPEB, SEPEDIC na SINAYEB, asanzwe yaramaze igihe yarabisavye. Ubu rero urunani mpuzamasendica y'abigisha COSESONA rugaca rugira igitigiri c'amasendika 10 ku masendika 11 asanzwe akorera mu bushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi.